kera cyane niwashaka imbere yuko na severe ya komisiyo ibijejwe bayishiraho. Rero icyo abarundi bakeneye nukuronka intumbero, nukuronka ico bakora gitomoye. Nukuvuga iki? Abarundi binsi barakeneye kumenya ninde yishu wundi yamwiciye iki byabaye ryari, mbega ibi binogo abantu bahambwe mu kivunga, ibyo binogo biri ngaho kubera iki. Ibyo barabikeneye, mugabe ico bakeneye cyane nukumva yuko ku mutima baruhutse. Ku mutima uruhuka iyo wagukoreye ikibi avyemeye ko yagukoreye ikibi, hanyuma agahava gusaba ikigongwe. Kandi je ko Barundi ndababona, abarundi barashobora gusaba n'ikigongwe neza kandi n'ingoga. Mugabo abarundi bashaka umuntu abagira kwamayeri, abahenda, aza kubemerera ibi kandi ariko akora biriya bitajanye n'intumbero nyamukuru dushaka yuko rekururanira. Mu ncamake rero ngomba kuvuga yuko umunsi iyi komisiyo bashizeho yodushikira ku nkuru y'imvaho, hamwe umuntu yagiriwe nabi bakamuserukako. Ega na leta ni washaka ikabijamo, kuko ibibi byinshi byakozwe mu myaka yashize byakozwe n'abantu bishimikiza inguvu bari bahawe na leta. Rero leta irakeneye gufata iya mbere nk'uko babivuga, kugira ngo intumbero dushaka twese mu gihe bashiranye komisiyo ikurikizwe, ivyo twashaka bishike ko abakozi bibi bamenyekane. Icyo mu Burundi bamaze gutegera nuko nibi by'ubutunganire ga abantu baramaze kumenya, none ninde azoshobora gukreya amasentare yo guhana abarundi bose bagirizwe ibyaha ni benshi n'amamiliyoni. Ntibishoboka, ngira ngo isi yorindi ihenuka bataraheza kubacira imanza. Igikenewe rero nukuzana ingeno nshasha, icuka gishasha. Kubwanje ico cuka bukiriho, mugabo dukeneye abantu b'abahinga bavyiyumvamo kandi babikora badahengana. Mwakoze muti ibiganiro bitandukanye bikavana yarusha nakaye kunguko Uburundi bwogira mu gihe ibiganiro biba byatandukanye. Ino ica kabiri muravuga muti hariho abashira imbere ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ivyo zovyo mushaka kudusigurira neza icyo mwakunze kuvuga kubijanye n'icyo kiringo cya gatatu kitagikeneye. Kuvyerekeye gutahukana ibiganiro vy'Arusha, ivyo ni ibintu byasabwe kuva kera no masezerano y'Arusha amazi imyaka ingahe nkuko mubizi 18 arabivuga. Masezerano y'Arusha yavuga yuko ibikurikira byose inyuma y'ayo masezerano bizobera i Bujumbura. Jewe ndi mu bantu batangara babonye ingene byo hariho ibintu byabandanije bibera Arusha kandi byashobora kubera ngaha. Mugo kubera ngaha sukuva yuko ubwirizwa kuba udategera inzitizi ziriho. Hariho abadashobora kuza ngaha ayi kubera ivyo tuzi twese. Mugabo izo nzitizi ndazi zirafise inyishu ya mbere ni ugutangura kubivuga. Utinya kuza hano akavuga igituma atahaje, mbega yanka kuza kubera ubutungane bumukurikira. Iyo ubutungane bugukurikirana rero ivyo ntawe uvyinjiramo, ubutungane burigenga. Mugabo hariho nabandi bataza kubera ubwoba, abo nibo buguherako bakababwira bati ni wanyu, ibisigaye ni wewe ushira ubwoba hanyuma ukaza. Inyungu vyo tanga nuko ivyahora bivugirwa yarusha bivugiwe ngaha bica bikurikiranwa n'abantu benshi. Jewe yarabaye nka agenda bitunganya, habaye ivyo biganiro noca mbwira mu bigaho nyinshi amakuru, televiziyo, amaradiyo akabitransmeta en direct, kuko jewe sincemera abantu bagenda kuyugarana mu cumba muri sare y'inaka bakavuga ivyo bavuga ukamengo ni bavuga ibintu by'akanywa babo kabo kandi bariko bavuga iby'igihugu. Jewe no babwira bakavuga amakungu yose abakurikirana kujya mu bihugu bimwe
ibikorerwa mu nama nshinga amateka bikurikiranwa mu maradiyo en direct na televiziyo nta muri Tanzania biriho kandi ibyo birafasha cyane. Wamajije ibi bijanye n'ikiringo c'umukuru w'igihugu cateye imidugararo muri iyi myaka 3 iheze. Kindi baza yuko atari umuntu yifunza amaso, atari ugomba guta umwanya we manda ya gatatu uyigwanya ushaka iki ko ubwa mbere yaheze ubwa kabiri sinzi yuko uronka ukumvisha hanyuma icya gatatu kijya cyari cyitwazo je n'ukuri wibaza yuko tutavuga kimwe kuri icyo kibazo arambabarira. Turafise inkuru nyinshi zitomoye kandi zivugirwa henshi zerekana yuko kijya cyari cyitwazo z'abagomba gutera umudugaro hano mu Burundi baciye kuri bene wacu babesha ngo uri umuhutu ujya nawe n'umututsi. Hariho ivyo mutumvikana ko ngo ni droit de l'homme abandi ngo ni gouvernance kandi nabo bishaka ko tujyana hanyuma baca muri uwo mwenge bironkere amatungo ibihugu byacu birimo. Ico kibazo je ndifuza yuko n'abanyagihugu bato bukibasigurira bakoresheje amajambo yoroshe kumva kuko ukuri nuko Afrika y'ubu ntigowe ngo nuko dukenye turakeneshejwe n'abatwiba amatungo yacu. Rero bene abo bamwe baca kuri zingwano z'abavukana zidafise amaherezo kuko iyo abavukana bariko baragwana bicana ntawutsinda ubundi byose biherera mu biganiro. Iyo tuvuze ibihe bihinduka tukavuga turi mu Burundi tuvuga ibyo wari wese ashobora kubona muherezo kubona ijya myuzurira yazanye amazi aratera igice cy'igisagara cya Bujumbura. Si umwaka gusa byabaye igihe haba imyuzurire yo mu Carama avuye muri Gatungu byose mwarabibonye. Mugabe ikindi abantu mengo ntibarasigurirwa bikwiye nuko ibijyanye n'ihinduka ry'ibihe biri mu migambi mikuru ntayegayezwa amakungu agomba gushimikira ko kugira ngo ateze imbere isi muri iki kiringo ibyo bita objectif de développement durable. Muri ONU barafashe urupapuro barandika bati hariho imigambi 17 tuzorangura kugira ngo tumenye yuko koko ibintu bijyanye n'ihinduka ry'ibihe byatorewe umuti. 17 objective ya 16 bavuga bati kugira ngo ushire mu ngiro ivyo vyose biteza imbere ihinduka ry'ibihe ibyo gukingira ibidukikije ubanza kuba ufise amahoro iwawe mu gihugu iwawe mu gihugu kiringwano kirimwe muzi nk'akarorero usanga ahantu nko kuri hectare 2 harundanya abantu imiliyoni nta gwatsi rushobora kuhamera. Sinzi ko mwibuka igihe hari ya mu Carama hariho zampuzi zari zavuye mu Gatumba hajya ahantu hariho ingorane zijanye n'isuku zijanye ntibafungura bikwiye bajya abantu ndaco bakora kubera bavuye mu zabo ntushobora gukora uri impunzi. Ibyo byose birafite ingaruka mbi ku vyerekeye ihinduka ry'ibihe. Objectif ya 17 nayo razikivuga ivuga iti kugira ngo amahoro asasagare amahoro nayo ni yakenewe kugira ngo dukingirise mubwirizwa kuraba uwo wese afise ico yomara ari igihugu ari shira hamwe ari umuntu bose baje hamwe les partenariats niko bavyita pour la paix. Ni objectif numéro 17 twe muri Siride twafashe izo zibiri kugira izo objectif zibiri 16 et 17 kugira ngo tushimikire ku nsiguro zofasha développement durable nivyo tuzoshira imbere mu nama twita Forum International y'Itanganyika turiko turategura izobera ngahe Bujumbura itariki 30
n'umunani gushika itariki zitanu tuzotumira abahinga mu masekiteri menshi batubwire ingene ibidukikije vyifasha no mu Burundi, batubwire ingene imigambi iriho ikogwa ikizoshikako, batubwire n'ibikwiye kugirwa kugira ngo tubandanye dukora neza gusumba. Hanyuma muri iryo ntuze muri iyo forum twarateguye nuko ubishaka azotira agashambara mu gitondo canke ku muhingamo w'itariki imwe mu kwezi k'umunani kw'icenda hazore kwa gatandatu baje dutembere igihugu cacu, tuje kuratira ijisho ku bibanza bimwe bizwi yuko ari bibanza bisigura ibintu vyinshi muri kahise kacu, nk'akarorero Ikiganda aho umwami Mwezi-Gisabo yasinyiye amasezerano n'Abadagi kugira ngo bahagarike intambara yari kwiraba mu 1993. ngira ngo ivyo mwaravyumvise ako n'akarorero ega mu bindi bihugu ibibanza nk'ivyo oye umengo ni Imana barabiteza imbere barabibungabunga beneho barabishimagiza, hanyuma nta muntu wo muri ico gihugu yavyumvise ataja kuratira ijisho. Natwe ivyo turabifise ku muzirikanyi mugabo, kandi hari ikindi tugira kirenga inzira imbibe z'igihugu. Twe twagomba yuko ugiye nk'iburaya toja nk'iburaya tukabwira abahinga amasosiyete atunganya ingendo z'abaje mu biruhuko muri ibi bihugu vya Afrika, kuko muri Afrika barahakunda cyane cyane muci. Tubabwire amasite yo mu Burundi, amasite turistique yo mu Burundi ngiyo ndakubwiye y'Ikiganda aje mu bibanza bashobora kubwira abaturiste babo uja kuraba mu gihe boza mu Burundi. Saho honyene hariho isoko rya Nili mu Rutovu, hariho n'ahandi henshi ntarenze kudondavura. Mu mushikiranganje wijeje batubwiye yuko bariko baravyitaho kandi ko ari ikintu kibaraje ishinga cyane kugira ngo ingenzi ziraza kuratira amaso ivyiza dufisiye ino mu gihugu cacu.